hariho abafashe iyo nzira y'umuheto. Abo rero ni twese twategerezwa kubashigikira. Hano yihuta adushikiye tugira turabire hamwe n'amakuru yihuta avuye mu ntara za Burundi ndetse na Rumonge. Ni inkuru ikomeye irabana n'abafashwe bivuga yuko bari muri ya mihari imaze igihe kitari gitoya iteza umutekano muce ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko tumenya abo bafashwe ni bande, bafatiwe he, kuri ubu ico bakigiye gukurikira ni ikihe. Ivi vyose turaza kubigaruka ko, ariko tumenye nico bacinyegeje inyuma y'uwo mutekano muke uri kuravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi, nabo bavyinyegeje inyuma. Izo ni impfunyapfunyo z'amakuru turubuze kugaruka ko, ariko tukaza no kugaruka ku zindi nkuru ziriko ziravugwa mu birabana na politike. Ndahaye kaze rero we mu mwanya wacu uri kuratwumviriza uri ngaha mu Burundi, intara yose uberereyemwo, ndakuramukije nanaguha kaze. Ndahaye kaze kandi muri ano makuru abanywanyi bacu muri mu bihugu by'ababanyi, abari mu bihugu by'amakungu ya kure, mwese ndabaye kaze cane. Ushobora kuba utwumviriza ariko utarafyonda kuri sabone, ngira kano n'akaryo keza kugira ufyonde ko igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi bikaraje bigushikira atacamira. N'amakuru rero tuba twatohoje twifashishije umurwi w'abamenyesha amakuru bakorera irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo makuru barayatohoza bakayaturungikira nanje nkayatunganya maze nkayagushitsa ko atosoye neza ingingo imwe imwe. Ibe vyiza rero kuri mwese tugiye kubana muri ano makuru. Mu misi heze hagiye havugwa inkuru zirabana n'abantu bitwaje ibigwanisho bagiye bakora imitego ikagwamwo bamwe mu bantu bagaturira imiduga yabo, ndetse hakanavugwa umutekano muke cane wagiye uvugwa mu ntara za Burundi ndetse na Rumonge. Amakuru rero akatwereka neza yuko inyuma yaho hagiye havugwa ibintu bitandukanye ku babo babinyegeje inyuma y'umutekano muce uri kuravugwa hirya no hino mu ntara z'igihugu. Nubwo vyagiye bivugwa yuko hari umugwi wimanze ivyo bitero, uwo mugwi ukavuga ko hari umugwi wa Leta Tabara wavuze ko waje gukuraho leta yo ikamirira kurivuga ko atamuhari wateye igihugu, ko ari umugwi w'abasuma wiba ivy'abanyagihugu. Ariko kuri ubu vyatanguye kuboneka yuko bamwe mu binyegeje inyuma y'uwo mugambi w'ubukozi bw'ikibi baba batanguye gufatwa. Gusa hari ayandi makuru atubwira ko ivyo baba bariko barerekanwa yuko bo bari bo bamaze igihe bateza umutekano muce ngaha mu gihugu, ataho bahuriye n'umugwi wateye igihugu, ngo kuko abo nanone ari abasuma bari imbere mu gihugu, ariko ngo umugwi wowo ukaba ufise abasirikare bakomeye ndetse n'ibigwanisho bivugwa yuko ngo hoba hari na bamwe mu basirikare b'igihugu boba bariko barafasha iyo migwi, nk'uko twagiye tubibabwira mu nkuru ziba ziriko ziravugwa. Ariko imbere yuko tugira ibindi vyinshi tuvuga, reka mbaze nkubwira abo bafashwe. Mu makuru adushikira yerekana ko hari inkozi z'ikibi canke se bivugwa yuko bari muri ya migwi igwana bafashwe. Amakuru nk'uko muri buze no kugenda mubiraba ngaha, hari ibivugwa yuko abo bafashwe bafatiwe muri Burundi, muri Rumonge ndetse no muri Bururi, akaba ari bo bahora bateza umutekano muri ivyo bice vy'igihugu. Kuri ubu ngubu rero amakuru akatwereka ko inyuma yuko bafashwe n'ibigwanisho vyabo, hari abavuga yuko boba bari muri ya mihari igwanya leta, ariko ku rundi ruhande bakavuga yuko abo bafashwe ari abanyagihugu basanzwe, ahubwo bari banyegeje inkoho mu mazu yabo bakoreshaga mu busuma bakoraga mu bihe vy'ijoro. Gusa amakuru adushikira avuga ko abantu bagize ibitero muri Rumonge ndetse bafise amapozisiyo yabo mu kibira. Amakuru atubwira ko harimwo n'abajenerali bakomeye boba bariko barafashanya na bamwe muri gisirikare c'u Burundi, nk'uko mu makuru ariko arakwiragizwa cane avyerekana. Amakuru atubwira neza yuko inyuma yabo bafashwe, nk'uko muri buze kugenda mubiraba ngaha, hari amakuru atubwira ko vyoba vyakozwe mu ntumbero yo kwereka abanyagihugu yuko igihugu gicungerewe kandi umutekano
ari ntangere. Gusa amakuru avuga ko abo bafashwe biboneka ko hari abantu bisa nkaho ari n'abantu bakuze bari hejuru y'imyaka 65 ndetse bakavugwa yuko harimwo n'abari mu myaka ya 80. Ivyo rero bivugwa ko abatari bo bateye igihugu. Bamwe bavuga ko ari umugwi w'abasuma baba bariko barirondera ivyo barya kubwo inzara iriko ngo iravuza ubuhuha canke se inzara yateye. Amakuru akavuga ko abo ari bamwe mu banyagihugu bahora banyegeje ibigwanisho ndetse n'inkoho mu mazu yabo bakoresha mu bikorwa vyo gusahura ndetse n'ubusuma nk'uko bamwe bariko barabivuga. Niki coba kinyegeje inyuma y'abagwanya leta? Ese niki cyabaye kugira leta igire abayigwanya? Vyinshi twabigutunganirije muri ano makuru, banzu bikurikire. Nabone hariho abafashe iyo nzira y'umuheto. Abo rero ni twese twategerezwa kubashigikira kugira ngo bagwire babe benshi biyongere. Nimba hatanguye 10 niba b'igihumbi, nimba babaye igihumbi nibabe ibihumbi 10, babaye ibihumbi 10 n'ibihumbi 100, gusa bazokwira miliyoni bakagwa tugashobora gusenyura iya ntwara. Ego turi kumwe mwiriwe ndaramukije n'abari kumwe. Iyo mu gihugu hatari amategeko ibintu biragorana. Abantu kugira rero bashobore kubana umwe wese mu byo ashaka mu byo yifuza bitagira ukuntu bingana, umwe wese mu manyama yibaza ko ashobora kuba afise, umwe wese mu nguvu ashobora kuba afise canke mu ntege nke ashobora kuba afise, baheza bagahuzwa n'amategeko akaba ari abashira hamwe. Ego iyo amategeko atubahirijwe abantu baragirirwa nabi, nta wamira, nta utabara, nta ushobora kugira icyo bikozeho. Turabona abantu banyika, ukabona baranyurujwe, nta udirengero ryabo. Ibyo byose bijanye n'uko amategeko atubahirizwa, bijanye n'uko ubutungane butariko burakora. Urwaruka uvuze rwakozwe ko nibaza yuko muri kino gihe ruracahagaze neza, kuko nk'uko bivuze rwarahohotewe rwose. Ngira ngo gushika kuri ino tariki turiko turavuganira ko muri 2015 ndazi yuko rwaruka rwinshi rwariko ruraturatura, bariko baragwiruka ko nk'amakartier yari yamirije ikiringo ca gatatu n'iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha. Barabonye yuko bagerageje yuko bozimya kugira ngo ntibasubire kuvuga. Yeremiya Minani, mwebwe mwaratanguye murashiraho urunani senarede, mu nyuma muratandukana, bamwe basigarayo abandi bavamwo, mwebwe muhitamwo gushinga urundi runani. Hari abandi uyu munsi bahisemo kutaja mu runani rucanka urundi. Ubwo gutandukana kwanyu bikoba gusigura ko mutagifise urugamba rumwe mwese ga Minani? Oya, ni byo sigura ibyo ningoga twaba dufashe inyishu ya hafi, kuko nk'abantu dutandukanye bagaca bagenda kwishikana kwa burya butegetsi, urumva yuko atarugamba tuba twari dusangiye, baba bari basanzwe bafise iyindi ntumbero. Hanyuma rero ikindi cerekana ubutunzi bw'igihugu ni igiterwa c'ikawa. Kera ndibuka ko mu 1992 igiterwa c'ikawa Uburundi bwimbura amatoni ashika 36,000 ku mwaka. Uno munsi ntiburenza amatoni 5,000. Muca mubona rero ya mafaranga y'agaciro Uburundi bwahora buronka buvuye mu ikawa, mu gushora ikawa hanze, kwatayo bukironka. Umwaka w'2014 aho niho narindi, uwo mwaka iyo raporo bayitanga nari Bujumbura. Muri iyo raporo handitse ati mu gihe hatabaye ibihinduka muri politike i Burundi, icyo gihugu kizoba mu bihugu bikenye, aho babivwa muri 2014 mu bikenye ku isi mu 2025. Muri iki gihe twamaze guhashika by'ukuri. Ubu
bose bavuga yuko Burundi turabanyuma. Je ndafise umugenzi w'umugwizatunga ari mu bihugu byo muri Afrika. Yaragiye ashaka guteza imbere uburimyi. Ati je ndabona ko iki gihugu coroshe guteza imbere, jewe ni mumpe uburenganzira nzane abantu banje, abahinga banje bashireho imigambi itomoye, hano mu myaka itarenga 10 Uburundi buzaba bugeze kure. Umukuru w'igihugu mbere aragenda arambwira ati je ndabishigikiye, aramujana mu ndege barazunguruka Burundi, hanyuma aragaruka ati jewe nabibonye ko bizoroshe, nzozana abahinga banje vuba atari kera mu ndwiza. Ariko ageze gutaha agira ategure ingene agenda asubira mu gihugu ciwe, azana abahinga. Ikintu bamubwiye ngo nabanza azane ngo amadolari miliyoni 2 aha abategetsi imbere yuko atangura ikintu ico arico cose. Mwakoze kwibuka rino sango ini radio muri show. Ikiganiro ni ugoniki gutahuka kw'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda, ni ikiyago cacu cuno munsi kigiye gushimikira ko mwebwe muri mubashize umukono kuri iryo kete ryo kuwa 26 mu Kakaro navuze mu ntangamarara. Kubera ikiga Sereusi mwashimye kwitura umukuru w'igihugu ngo abatahukane nk'abana b'abarundi? Urakoze cyane nyakubahwa munyamakuru. Je nibaza yuko ikete ryacu kuba twarajyandikiye nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, no kubera yuko ujya no muvyeyi wacu nubwo tutari mu gihugu ise Barundi. Nyakubahwa munyamakuru, burya amahoro aba mu mutima w'umuntu. Rero ico uko no kubwira ahimahama, reka mpere ngahimahama icuka mu mpunzi uko kimeze. Abantu hari habituza guhunguka, ariko hari n'abandi bavuga ngo ko hataragera. Nibaza ko ari nayo ntumbero y'iki kiganiro. Murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Nagira mbanze mvuge neza yuko hari ibintu twemeranya na mugenzi wanje Sereusi ku bijyanye n'amategeko no guhunguka. Guhunguka n'uburenganzira bwa buri muntu, cyane cyane ku giti ciwe, mu gihe abona ko icyo yahunze atarangiye muri make. Ikintu ca mbere umuntu yatangura kuvuga nuko amasezerano mpuzamakungu yo mu 51 avuga ku bijanye n'amategeko yubahiriza impunzi, cyo kimwe n'amasezerano y'itariki 10 z'ukwicenda 1969 yahurizwa kuri ibihugu byo muri Afrika kugira ngo bivugane ikibazo c'impunzi ku bihugu byo muri Afrika. Yaratomora neza ko umuntu wese yumva yuko adatekaniwe mu gihugu ciwe, aje akavuga ko ahunze igihugu c'amavukiro canke ico yarasanzwe abamo, ategerezwa kwakirwa, kandi kwico kintu cyo kwakira impunzi kidashobora gufatwa nk'ikintu kibi. Ariko agahaze karimwo mu ciyumviro ciwe, iyo umaze kubona yuko icyo wahunze cyarangiye, ntibisigura yuko udashobora gutaka uwo wahunze. D'ailleurs twebwe twahunze twaziyeme manda ntikiri hariya. Umukuru w'igihugu yayobora kiriya gihe ntabwo ari wakiyobora. Hariho impinduka zabaye mu gihugu. Rero kuvuga ko tutoba twaciye mu nzira ijanye n'amategeko, numva yoba ariko aribesha cyane, kuko twe twaramaze kubona ko icyo twahunze kitagihari. Ikintu ca mbere nagomba kuvuga nuko umuntu wese yahunze igihugu cye yama yifuza gutaha. Twese turifuza gutaha,
ariko umuntu ndiwe nyene mu mutima abona yuko hageze yuko ataha. Ikintu nariko ndavuga ni ikintu kiri mu ngingo ya 5 yo mu itegeko ryo mu 69. Impunzi yaramaze guhunga, ibisigaye iri mu minwe y'igihugu yahungiyemwo ikaba mu minwe ya HCR. Niteka gusubira kubana namwe muri kino kiganiro aho tugiye gushimikira ku bwicanyi bubandanya buvugwa mu Burundi. Nimba butabaye ndase wovuga ko bandanya ngira ntiyo bariko arashikuza, ni mu gihe ubwo bwicanyi bwafashe umurindi udasanzwe mu ntara zitari nke z'u Burundi, na cane cane inyuma y'amatora yabaye mu kwezi kwa Rusamu w'umwaka. Akamaramaza kavugwa mu ntara ya Kirundo, aho umuryango wiyemerera ko basigaye bihereza inyama z'abantu. Ni nyuma yaho umwe muri uwo muryango wafatanywa gahanga k'umwana yagandaguwe. Turi kumwe na Angel niko yagize, arongoye umuhari Rige Iteka, basanzwe bakurikiranira hagufi bijanye n'agateka kazi na muntu. Nakoze akade mu byo nja gutanga, nja guhera novuga nja kuvuga iminsi 45 hariho leta shasi. Leta bavuga ko ari leta y'imvyeyi, leta nkozi. Novuga mbere mpere mu kwezi kw'indwi iminsi 31 bari ku butegetsi, aho ishirahamwe rigiteka ryashoboye gutoza ku bantu 49 bishwe. Muri abo 49 biziga 31 bikaba byarabonetse. Hanyuma abantu 3 baranyuruzwa, 11 baragirirwa byafurambi, 4 barahohoterwa imwe twita torture, na 28 bahagaritswe. Aho ncangurikiza indwi ya mbere y'ukwezi k'umunani, aho ryabaye ibara abantu 27 bagandagu, ibiziga 14 biraboneka. Muri abo 27 harimo 10 baturiwe mu mazu, hakaba n'abashorashije ku nguvu 2, novuga bahagaritswe 4. Nje mvuga n'indwi igira kabiri mu kwezi k'umunani, aho novuga kundwi heze ivyo muri indwi ntazoshobora kuja gushiramwo uko niturabi tororo mekejo. Aha mu ndwi igira kabiri kwezi k'umunani abantu 13 barishwe, ibiziga 5 biratorwa, 2 baragirirwa bya furambi, umwe arahohoterwa, abandi 5 barahagarika. Muce mwumva mu minsi 45 yemweba nokuri ni kwa nta kizira, kuko nta kizira nta kintu asiga, kandi niho tugeze noneho ni nta kizira atagira n'ikizira na kimwe. Wabajije uti mbega ubu tugeze muri ndanse, ku rwego ku rugero rwa ndanse, ni ndanse wa ndanse rwose. Vyanse mihamuro, vyanse gihanura, vyabuze gihanura. Mu bisanzwe nk'uko mubizi, indiyane ziri mu Burundi zimaze igihe kirekire, na cyane cyane kuva aho twikukiriye. Hanyuma nk'uko mubizi kandi izo njyane zikunda gukara iyo amatora aheze, haba muri 61, 65, 93, mwaka wa 2005, mwaka wa 2010, mwaka wa 2015, n'uyu mwaka nyene 2020. Rero izo njyane ico ziba ziva ko no kubera nyene abarundi babinjiye mu nzira za politike batumvikanye neza. Umuntu agasanga amatora yozanye amahoro, yotumye haba umwidegemvyo, yotumye haba demokarasi, iterambere, umwumvikano hagati y'abarundi, ayo nyene niyo aje kubisambura, kubera abanyepolitike cyane cyane babikora bafisemwo inyungu zabo.